Yes, kuba kunzi ba Iwacu Top TV twarababwiye yuko turi mu rugamba rwo kumenyekanisha ingabirano ukwiri kose ahiri hose ukira kutubwira twe twagusanga huri jewe ndi boy LG the survivor canke unyitera amparo ayo yose n'amazina yanje. Yes nkuko rero twabibemereye twarabemereye yuko uhuru ufise ingabirano ahari hose twebwe tumushikira tukamufasha kuyiboostinga tukayereka abantu. Uno musi rero turi kumwe n'umutipa adasanzwe, umutipa w'fresher n'umukwafera ariko kandi n'umuririmbyi bamwita Emery Nice Boy. Emery, how are you my bro? Yo na fresh bro, umeze fresh, umeze neza ndashima kandi akengurukira uhoraho. Yes, Emery ameze neza arashima arakengurukira uhoraho. Emery, ibwira abantu nk'umuririmbyi. Barabizi yo nahageze barahinduka bose bakaba nk'abasaze cause nawe dukorana ngo yi dog boy ati ntawe dukorana ngo yidoge. Yes, Emery tugusanze ku kazi wawe abantu bose iyo mukoranye bagenda banezerewe ntibidoga nibyo. Ego kweri genda ateri kwa fe zimwe zimeze neza sana gose. Ego barabizi. Ati barabizi Jeneri kwafe zimwe zimeze neza cyane gose. Ama Emery Rwanda yo kuba uri umukwafero n'umuririmbyi. Uri umuririmbyi ariko aravyifatamwe neza. Tuganiriza gatoyi ku rugendo rwawe rw'umuziki uko wabitanguye challenge nukuvuga ngo ibibazo ugenda urahura navyo muri music. Ukuntu umuziki wanje watanguye kera gusa ntavyo nari bwamenye. Navuye mu gihugu ca Tanzania, mvuye mu gihugu ca Tanzania nzi ibintu byo kubita umudundo kunda aho nabikora abantu benshi bakaryoherwa n'abazungu n'abaririmba nabagira ibintu byiza bakaryoherwa sana. Ego Ebera kubita umudundo kunda kuvuga iyo uri muri studio nukenera beat uravyikorera. Ndashobora kuvyikora mu gihe beat itari hari nkaryohera abantu mugabo umudundo gaca kunda. Beshi barabizi, ahingozi beshi barabizi, ikiremba beshi barabizi barabibonye. Ego turi Ngozi none game. Nibereye Muyinga, nibereye Muyinga ubu niho ndiko ndakora akazi kanje. Niho ndiko ndakora kwa John J asanzwe na Petit Frere wanje. Yes, ico ni kibazo kimwe twari kuza kugaruka ko ariko ko ashimye kubiza kimbere reka tumwaze. Emery Nice Boy, John J ni Petit Frere wiwawe no mu producteur amaze gukorera indirimbo zingahe? John aramaze kunkorera indirimbo shika 8. Ego nizo amaze kunkorera. Haro n'izindi azonkorera nyinshi cyane. John J namaze kumukorera indirimbo zishika 8 urumva yuko umubana ari mwiza. Hanyuma Emery Nice Boy, John J ni n'umuproducteur tuzi akomeye. Ni kubera ikadatera imbere we nka Grand Frère we, ni kubera ikatari umuproducteur ari ku rwego rw'abandi ba producteur mu gihe tuzi yuko ari mu producteur wazi production nga mu Burundi. John ntaritahura niyo mpamvu John J ibintu vyiwe bigenda bigoyagoya adatera imbere nk'abandi. Ntaritahura bisaba ko yitahura akamenya ishari kararondera kubera akorera abandi bakatera imbere. Bakagura n'amamodoka turayibonye uregera guza imodoka nziza. John J nawe nyene bisaba yitahure nawe nyene abone ko ari umuntu akomakomeye nawe nyene yokora ikintu gigatera imbere akagura imodoka cyakagura n'inzu. Ego ivuze ngo ntaritahura ubushatse kuvuga iki? Ntaramenya akazi kariko bamiri barazi ico bariko bararondera. Hari umuntu ashobora kuba atazi akazi ariko arajamo atazi intumbero adahinombera akazi kiwiwe. John J nawe ntazi gutanga ntazi guha intumbero akazi kiwiwe niyo mpamvu vuze ati ntaritahura. Emery Nice Boy tala kuririmba urayifise kandi umwuga kuririmba n'umwuga utunze abantu benshi muri kino gihe. Twarabonye abubatse amazu, abagize ama mariage, abaguze imiduga. Wewe ugeze ku ndirimbo 8 uno musi umaze gushika kuki? Emery Nice Boy ntibiraza ariko bizoza ni gake gake kubera nta uvuka rimwe ngo yuzuri ngo urumva bizoza ni gake gake naje bizotera imbere. Kandi bizoca mu muziki nyene. Ego hari itandukaniro ubona riri hagati y'igihe watanguriye umuziki naho ugeze ubu? Ndabibona kubera indirimbo mera gusohora yara ndabona rikiragera kure abantu benshi ariko barayikunda gusumba izi indirimbo za mbere. Yes ati meruka gukora indirimbo yitwa Yalla tugende na acapella ya Yalla. Yo barabizi yo nahageze barahinduka bose bakaba nk'abasaze cause nawe dukorana ngo yi dog uri doga none wewe.
Emery nawe bakorana ngo yidoge n'umutipa ari cool ari chic urabona ko fresher ari zose nk'umukwafere kabisa yama yiteguye ama Emery Nice Boy tumaze kuganira n'abaririmbyi benshi baramaze kutubwira ico bamaze gukura muri music bamwe baratubwira yuko hari imbogamizi zikomeye muri uwo muziki wewe kubgawe imbogamizi nizi ya imbogamizi ndabona yuko ntibatwitaho abaririmbyi aho kutwitaho bitaho ibintu vy'umupira sana nako turakeneye abantu badufata mu mugongo kubera nabo bakinyi bafata mu mugongo iyo batsinze batamba umuziki wacu natwe twasaba ko badufata bakadushigikira ko natwe turabantu nk'abandi kandi dukora ibiteza imbere igihugu dutanga impanuro umwana arashobora kuba atokumviriza amakuru muga Emery Nice Boy aririmbye umuziki akawumvira mu mpanuro za Emery Nice Boy boy. Yes, atwenga Iwacu Top TV biciye muri Boost Your Talent murabona yuko turi mu bafashe nimero ya mbere kugira ngo tubateze imbere tubereke talent Emery Nice Boy. Imbere yuko uzangaye Muyinga wari usanzwe bahe ya imbere yuko nzangaye Muyinga nari sanzwe imba ngaho kurubuye ngaho Ingozi ho naho ranja no masho muri Vrevedera abantu nkabemeza kandi bakemera benshi barambona baca babibona baca bavyibuka yesaye ati benshi barambona baca bavyibuka akabazo k'amatsiko nama nkunda kubaza abaririmbyi bose yo duhuye kandi nakabazo keza mba nkenereye inyishu nziza Emery Nice Boy bavuze music bumviki bavuze music ya biranangoye kabisa ego iyo bavuze umuziki kubgawe nta kintu kiri utahura muga iyo bavuze kumwa ho humviki bavuze ku manumviki bafi ziremereye cyane kuba mbanzi ingene nza kuzinyanyura nkamenya n'ingene zikosora yes iyo bavuze kumwa wumva ikwafe ziremereye cyane kuko ubuzi ingene uzihinyanyura ukamenya n'ingene uzikosora ariko iyo bavuze music nuba wumva ico bashatse kuvuga nk'umuririmbyi ya music uvuze music numva ntahura yuko ari ikintu gikomakomeye cyane gishobora kugeza ku rwego umuntu ego ati music ni ikintu gikomakomeye cyane gishobora kugeza ku rwego umuntu Emery Nice Boy indirimbo zose ufise n'ama audio canke ari nk'ama videos ya ndafise ingoma video na Jewina kuri radio TV buntu yafashije video ariko byaragoranye gato ikumvo y'imashini yaciye ihara ariko mu minsi video barashaka kuyibona bayitega mu kwindura ashobora kuboneka video nafashijwe n'inshuti yanje yitwa Jewina akorera kuri radio TV buntu. Yes, ni video ya mbere uzobushize ku mugaragaro canke hari izindi video utarashira ku mugaragaro? Ni video yanje ya mbere ya Maibu y'indirimbo yitwa Maibu izobigiye hanze azoba ari bwa mbere bayitege kana yala ndababwira yuko navyo nyene ntinicaye na yala iriki mu misi vubira kogwa video kashimira n'umuntu yafashe mu mugongo nashimiye kuvugira hanyene yafashije mu kwandika indirimbo yitwa yala ego. Yes, Emery Nice Boy atumeneye ibanga ati indirimbo yitwa yala sije nayanditse nayandikiwe n'undi muntu. Emery Nice Boy iyo uvuze yuko indirimbo wayandikiwe n'undi muntu urumuririmbyi nta soni bigutera arabaririmbyi benshi batemera ico kintu nirihe shema bigutera kumva yuko umuntu yakwandikiye indirimbo akayigwa kandi kabari indirimbo imeze neza? Ni vyiza kubera urashobora kwitura umuntu kugira gukosora aho warugejeje nta numwe abaye nga kwisada kosorwa urashobora ko wambaye kundi kuntu umuntu avuga ati raba kwikoro ntibimeze neza urugira uko uwo muntu rero shishimye kumuvuga yaraje aramfasha igikorwa kirasohoka turagifashanya turagihinyanyura kandi urabona igikorwa cyagenze neza kandi Imana imuhezagire. Yes, Emery Nice Boy asabiye imigisha abantu batandukanye. Twebwe Iwacu Top TV turabibutsa yuko ahuri hose ukira kuba ufise ingabirano wizera yuko ari ingabirano idasanzwe wizera yuko ari ikintu gishobora kugira ico kikumariye mu buzima kikagukura kuri level imwe kikagushikana ku yindi twebwe iyo twegereye turakwegera tukabigufashamwe kuko nico tuberenga je nitwa LG The Survivor cyangwa unyite Lamparo n'ubundi turacabandanya tuganira na Emery Nice Boy tumubaza utubazo dutandukanye. Emery hari jambo ngiye kuvuga urinsubiriremo? Yes I vuga uti gwagwana gwagwasa gwagwagwase kuraba ko gwagwagwa gwahi. Ya bro ibyo jambo rirakomeye ntajyo noshobora sa ntajyo noshobora vraiment subira muti gwagwana gwagwasa gwagwagwase kuraba ko gwagwagwa gwahi.
ce nibuka umuntu yitwa Gwasa yahora ari inshuti yanje ego navyo noshobora kuvuga kubera Gwasa ari gihe tugize gushwana ce numva nto kuri Rwanda ndavuga vyinshi yes I Emery Nice Boy tumukoze mu nkovu nareka Emery Nice Boy epatsi yo kuba uhura n'intambamye mu kuririmba mukumwa hoho nta ntambamye urahura nazo nta bakiriya baza bakagenda batakwirishe canke mu kukuriha bikaba ingorane oya abakiriya turahuza turumvikana kubera je umwuga wanje ndawukora ndawukunda kandi uramfasha nufasha gukora indirimbo ukamfasha mu myambarire zonangeza kure sana je nta mukire twigira dushwana nawe ahubwo baranyemera kwanda byifatamo neza nk'intamba zikina na gabo yesaye ati ndavyifatamwe neza nk'intamba zikina na Gabon Emery Nice Boy kubera iki wahisemwo umwuga wo kumwa ukawufatanya no kuririmba ubona bikorohera nikihe kintu shira imbere hagati yo kumwa no kuririmba shira imbere umuziki no kumwa banashaka ndabishira imbere kubera ntamwe nakuzaho kazi urumva no kuririmba ntivyo kunda byose birafashije urumva ndashobora kuba ndiko ndamwa nkaronka amahera kugira nce ngenda kugira iki nkora music kandi bikagenda neza cyane yes muravyumva abantu mwinenaguza akazi Emery Nice Boy wavuga ati jewe kumwa niho nkuri gishoro cyo gukora music rero namwe musanzwe muri mu binenaguza akazi tubabwiye ati kura amaboko mu mpuzu mukore turi mu gihe cyo gukora hama Emery Nice Boy tugarutse gato inyuma kuri John Jane nka petit frère wawe John Jane tugire gato kuri John Jane duhe story y'ubuzima bwa John Jane kuko hari ibintu byinshi tudatahura kuri John Jane ariko udusumba bro burya ntibava ko nobana namwinjiriye yabava ko namwinjiriye kandi kwinjira umuntu mu kazi kiwiwe si fresh shagora nkana akakwimvira nabi sinomwinjira mu buzima bwiwiwe ego kimwe mwibanga ridahishwa iyo umuntu akora no kunwa gatabi John Jane ngo gatabi aragakunda cyane kandi kamumereye nabi John aragakunda ko aravuga ko ari kukamuha imbaraga avuga ko ari kukamuha imbaraga zo gukora ibintu bikomakomeye sinzi bivana umwe wese nshakunda arashobora kuba umuntu anywa energy kabari mu imbaraga ugasanga nivyo yicizemo nyene sinzi nkawe rero ko nyene yarabihisemo tuganira nawe ubuheze twaramwagiye ku kibazo hari inkuru twari dufise twebwe nka Iwacu Top TV zavuga yuko John Jane yigeze kuba ari umwe muri ba bantu bakoresha ibiyayura mutwe akaba yakoresha ikiyayura mutwe bitwa booster duhe umuco kuri ivyo bintu ya bro no bambeshe kabisa John Jane no bambeshe mugabo ifege kweri ifege arashobora kuba rifata mugabo booster no bambeshe no bandamubeshe yes I bivuze yuko abavuga ko John Jane yakoresha booster bamubeshe baramubeshe ntubaza abantu none abantu barirukana bashaka bagatuza ego ama Emery Nice Boy ngako kazi wawe dusanze atabakiriya bahari nuko muri iyi minsi ibintu bitifashe neza canke nakanya kabyo ku mugoroba baraza kwisuka nka kujya nyene kwimvura kandi amahera ndaza kuyaronka ndashimira Imana ati jamahera ndayaronka rero twebwe twari Iwacu Top TV biciye muri Boost Your Talent jewe nari LG The Survivor canke unyite Lamparo wari umunezero ugeretse kuwundi kuba tuganiriye na Emery Nice Boy yatubwiye vyinshi kuri we no kuri petit frère wiwe John Jane nawe ukawufise ingabirano wifuza yuko twereka abantu nta kabuza urashobora kutwegera hanyuma twe tukagufasha kuyigaragariza abantu yes ntimwibagire gukora subscribe comment likes na share kugira ngo bishikira abantu benshi kuri Iwacu Top TV as me I'm out.